Nimba hari ikintu umurundi wese ageze mu bigero yitwararika cane cane yatsitaye ku mafaranga afadika ni kubaka hazoba. Mbega nawe wohera kugura canke kubaka inzu canke wokora ikindi kintu? Ikibazo c'uburaro kirahanze abatari bake. Yaga kuva mu ntango z'indwi yaratanguje isekeza ndumupangayi kubijanye n'ikibazo cyo gupanga no gupangisha amazu. Gupanga bisigaye biteye isibe iyi minsi. Ivyo bibaye gutyo kandi kuva kera narindi leta yaramanye imigambi ijanye no kugwiza uburaro. Kuri uno munsi tuza kugaruka kuri iyo migambi y'uburaro twongere tugerageze no kuraba aho ivyayo vyankiye. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko mumeze neza. Kuva mu mpera y'intwaro ya cami mu 1950 gushika mu 1970 hariho politike yo kuronsa uburaro abakozi ba leta. Amakaritiye nka Bwiza, Rohero ya kabiri, Nyakabiga na Asiatique ni vyamwa vy'iyo politike. Hagati ya 52 na 57 amakaritiye 5 ya Ngagara, Kinama na Kamenge yubatswe n'ikigo citwa Office des Cités Africaines OCAF. Zica zihabwa abarundi bari barize ico gihe. Iyo politike y'uburaro yahavuye ihinduka inyuma yaho. Kubera abakozi ba leta bagiye bariyongera, ivyo kubagabira no kubakurikiranira amazu niko vyatera bigora leta. Mu 1973 leta yaciye yegurira izo nzu abazi bamwo. Ya politike isubirizwa no gutanga ibice 60% vy'umushahara bigenewe uburaro. Ikigo CAF carasubirijwe na ONL, Office National de Logement, ikindi kigo nyene cari kigamije kubaka uburaro bushasha. Naco nyene nticavuye coroherwa kubera abasaba inzu baguma bongerekana. Igisata ONL caragize ikibazo c'uburyo gica kirugara mu 79. Mu mwaka wakurikiye mu 1980 gushika mu 1986 hashinzwe SIP, Société Immobilière Publique, irindi shirahamwe ryegukira leta, naryo ryabwirizwa gutunganya neza amakartier. Yaca kandi ririhira inyungu abakozi ba leta basavye ingurane zo kubaka. Ryaranabariha n'ica gatanu c'umutahe bakoresheje mu kubaka. Bisigura rero ko ivy'inzu za gusa vyari biheze. Nyeneyo yasaba ingurane yo kubaka hama Kaze arayishura. Ivyo vyatumye hubakwa amazu atari make ku Mutanga Sud, mu Ngagara, quartier 6, mu Kinindo, mu Kabondo, hamwe no hagati mu ntara nk'Igitega n'Ingozi. Mu 1989 ibijanye no kugwiza uburaro vyavuye bikorwa biciye mu gutanga ingurane yo kubaka. Uwironse akagenda arayisubiza mu kiringo congerejwe kiva ku myaka 15 kija kuri 20. Ivyo vyose vyatunganywa biciye mu mugambi witiriwe uburari 6,600 ku mwaka. Leta yaciye kandi ishiraho ikigega Fonds de promotion de l'habitat urbain. Harabayeho n'umugambi wo kubaka ibigwati rusangi n'ibindi. Duce dusimbira mu 2007 aho hashizweho politiki y'igihugu ijanye n'uburaro no gutunganya ibisagara, Politique nationale de l'habitat et de l'urbanisation. Rimwe mu mahangiro y'iyo politike harimo yuko buri mwaka hoza haratunganywa amahegitari 855 hakanubakwa uburaro 26,000 gushika mu 2020. Impinduka n'imigambi muri ico gisata ntivyigeze bibura. Mu 2019 naho ibisata bitandukanye bigera kuri 6 vyarashizwe hamwe kugira bibe ikigo kimwe, obuha. Aho twovuga ubuyobozi bukuru bwo gutunganya ibisagara n'uburaro, Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics, ubuyobozi bukuru bw'inyubako, CTMU, ECOSAT na SIP. Naho habaye izo mpinduka zose, habandanya hagaragara bubaka mu buryo butabereye n'ikibazo c'uburaro kikabandanya kibandanse. Mu gisomwa canditswe kuri kahise ka politique z'uburaro mu Burundi caciye kuri Yaga, umwanditsi avuga ko hakuye kurabwa ivyagoranye muri kahise bice bibera icigwa leta kugira itunganye neza ivy'ico gisata. N'umushikiranganje Dieudonné Dukundani yaravyemeje aho yagira ati harageze ko abarundi batahura ko inzu atari itunga ku buryo umurundi wese yo kwamarajwe ishinga no kugura parcelle yubakamwo, ngo inzu mu bisanzwe na ahantu ho kuruhukira
uvuye gukora ibikorwa bizana itunga. Namwe mubibona gute? Bitubwire muri commentaire. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Abanonotsi b'Abarundi ndwi nibo bamaze gutangazwa n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi seno ko bazokwitabira inkino za Jeux olympiques zimirije kubera i Paris mu Bufaransa. Abo nabo ni Rodrigue Kwizera na Celestin Ndikumana biruka imetero 10,000, Egide Ntakarutimana yiruka imetero 5,000, Francine Niyo Mukunzi yiruka imetero 5,000 n'10,000, Ansiera Niragira akina judo mu bafise munsi y'ibiro 78 hamwe na Beri Cresus Ganira na Lois Eliora bo mu rukino rwo koga ku metero 50. N'umunonotsi Emile Hafashimana washobora kuzokwiyongera kuri urwo rutonde niyo yaramuka aronsa amahirwe mu nkino asigaje. Ku ruhande rw'abazobaherekeza urongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu kuriruka mu Burundi, Fédération d'athlétisme du Burundi, Dieudonné Kwizera ariyamiriza urwo rutonde avuga ko hakuwe k'abahinga nka bose harimo n'umuyobozi ajejwe ubuhinga muri izo nkino ku rwego rw'igihugu. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kuwa mbere.